natwe tuba mu gisagara mu isoko naba baruguru mu isoko abantu bose bari imyuzi Bujumbura sico kintu umuntu agura karoti yagura ipwaro yakimyuza nta prix mwashaka kumubwira ngo ati ndabiruye uguze itomate uguze ibiki uri imyuzi magi iki nka uri nka gogo ukagenda ukabishira umuntu akamenya ko bakubishe uryamira umunani wambaye imvutano ukamenya ko ugira ukubiswe igiti reka bavuze ku mwese maka umwe yose usho gupima nk'akarobo ukanga gatoya kakabyura ubwonko kwaza hari umuntu asinziye ko imisanga yamizuku karugura imitsi mu bwonko karatuma umuntu yatakaje kubona sura akabona iki ni nziza cyane CV uvuga ko yahereye mu ruzi yarasize imbere y'abana yo bane pole sana bane Hello everyone, mwiriwe canke maramutse bivanye n'amarere Show Boy X Rainbow canke Perfect. Ikiganiro ni Let's Talk bugira kandi another vibe, another vibration. Bandi kumwe n'abantu babiri Style na Gogo. Manager nga tuba turi batatu urafa position narindi nari nafatiriwe ariko reka ndabaramutse nabo baramutse dutangura ikiganiro cacu nyezina tubabwira ibyo twabateguriye muri Let's Talk. Let's go, let's get it. Imani mpaye ubutunzi nakwatsa nagukoma mabia aguha cash bataguhaye. Hello everyone bagenzi abari muri Asia abari muri Afrika abari mu makontinent yose ndabaramukije bakunzi ba PI umerewe gutse muri mu mubwira kabiri twe twarabuvuyemo umerewe neza safi sana we big up. Salut guys, muraho, j'espère que meze neza nko babivuze. Turabaramukije twaruka guhurira ngaha muri Let's Talk turi batatu kera. Donc twari tubikumbuye vraiment sivyo none bro. Mwari mukumbuye ko tuba kumwe twese. Let's talk. J'espère yuko rero mumeze neza, umerewe neza. Ni Let's Talk ikiganiro tubabwira amakuru yagiye avugwa cyane cyane. Mwisome nta matwe tukagira ama commentaire yacu namwe mukagira ama commentaire yacu. Sivyo none. So mwebwira kabiri mwarabubonje barabasenye. Gira kabiri mu ntabwo wabonye wewe wavuze ngo waravuye ntabwo warabonye. Nari muri voyage naramubonye. Twebwe byaradushikira muri yakote ya Canada hari tubwire duhera ku mugeni. ubwira kabiri Igifaransa bwita gute? Eclipse ariko yari eclipse partielle. Na totali yarabaye. Totali yarabaye. Isi ko yabaye. Ndaba neza totali yarabaye. Atanguye partielle hamara totali mu nyuma. Okay. Mu Burundi sinibaza ko yabaye. Mugabo ikinyamakuru yaga kitubwira yuko mu Burundi ujya munsi hari tariki hari no week byabaye lundi ntabwira kabiri bwabaye ngama bon mu bisanzwe bwabonetse mu masaha yo mwijoro urumva ntivyari gukunda ko tububona kuko hari ko bari mwijoro ariko nimba bwarabaye bamusaba yo mwijoro nibisigura ko butabaye ko tutabubonye neza kandi wowe wari mu babipinjije ngo ntibiza kuba ngo tuzokwambara navyo nigeze mvuga we deja twavuga ngo twambara amapimo warabonye amarori bambara igene yarami ntabwo nigeze bujya gupima ubonga nibujya bukarato gusaba ariko je ntabwo nigeze mvuga ajya amarori bategetswe kuyakora kugira ngo ntaba ameze cyo kimwe n'ayandi marori ajya tumenyereye amafilme yakuvuga ubu rero mba ndi mpumyi sasa ubitana kimwe ari kubona ari kumuraha yes kubera hari ku murango n'amarori kugira ngo ushobore kubibona kandi urumva none wowe wumva gute deja umubwira kabiri arico kimwe n'izuba bisanzwe ubwira kabiri ni ukwira ubwira kabiri oya ni izuba n'ukwezi bija ku murongo umwe handi bava ngo hari kuntu bateri makunda gukoresha ngo kugumbira ngo bya ngo bazita gute uhana yawe oya hari bavuga bi un peu compliqué ariko bavuga ko biba byagiye ngo ku murongo urumva bija ku murongo umwe kugira ngo bishobore ko bigenda gute bije ku murongo ivyo natanze ivyo baza aba scientifique mugabo urumva byarabaye hama bakavuga yuko utaronse amahirwe yo kubibona azosubira kugaruka mu 2200 no kuvuga ko byaraguciza na zo buri byaheruka kuba muri 2017 ubunye byabaye muri 2020 gizo muri 2012 2010 yo zo mutama w'imyaka ingana azoba kiriho uwora amaze ko umuntu amara imyaka 200 na Nowa nawe yamaze yari umuntu bavuga ko ari we yaranze cyane
so nuko byarabaye utabibonye byaramucitse ntazosubira kubibona bavuga ubwo bwira kabiri total ubwira kabiri parcelle urumva burashobora kuba ubwo parcelle rero buvuga bimara imisegonda kubera yuko ubwa total bwabaye kuva 11h07 gushika 11h11 alors ko ubundi bwari bwabanye bari 9h n'iminota ingahe donc bimara iminota mike kandi hakaba hari abantu ngo bashika miliyoni mirongo zagiye kubiraba mu mavire bwaciyemo bakariha amahera yabo bagiye kuraba ikintu c'3 sasa sambana zari biryoshe no kuba twe ahantu twari ko turagenda induru yari ihari wewe nimba waragiye lendi wagiye ryari hamwe akajyana oye ibyo nibanga ryanje cyo kugenda umuntu yagiye cyangwa mu ndi buhinga oya je nabira birakumara izo socio en direct gitsukira mbasa nk'umuntu bari haje okay tugenda ku nkurigira kabiri y'amazi yananiranye ujombora la veille yidi donc mardi ujombora yose ni gipande nahegereye ikiyaga Tanganyika bon ibyo nyurumva nivyavuye kuri Tanganyika ariko harabaye umwuzure nawo wavuye ku mazi ya imvura yaguye le 9 buca habira yidi amazi yaguye donc imvura yaraguye cyane mwijoro hama abantu baba mu Kibenga surtout abantu bavuga ngo Kibenga la Kibenga rihari baratwawe n'amazi n'abantu bo mu Buterere amazi yari menshi cyane gose baratwagwa bitavuye kuri Tanganyika aho bavuga yuko ibya Tanganyika urumva nta nibyo tukicirirwa turavuga kandi muri bijyara abana ariho ngo bana batwawe utuyoya ari utuyoya haro n'umunyezama araho yaracunze inzeshe basanze yagiye yagiye ahubwo niyo yabavyuye hari wari yicaye imbere y'inzu umunyezama batemaga kofera haundi numva ngo batega kofera abana hari undi ngo urungiriye abarusane urugero rwo mu mazi donc urumva barajyanye hama barubuze nk'umuntu tugenda twishenga gusanga baratwaye nivyo none amazi yaraje arashika ku gitanda aho umwana aryamye haba aramutwara inzu yarabomotse amazi yarinjiye mu byumba wararyamye ubonye bavuga ko n'ububati bwari mu mazu nta nakimwe basuhuye nta micumbisho nta kimwe cyaro byaharokotse ngira ngo ibintu ariko byavuye ku mazi menshi urumva n'imvura mugabo ubundi n'imvura yari isanzwe igwa mu rushana mu kwa kane ni mu rushana hagwa imvura mugabo yaba ari zazi bavuga ngo nzomunoza hamwe n'agatasi hari agatasi hariho n'urushana mu gatasi mugabo urushana igwa idahita ijya mvura iguma igwa nzomunoza agatasi n'ijya mvura igwa muri septembre kuduga ni saison y'agatasi ntakabaho rero urumva amazi aba menshi hanyuma yabaye menshi muri Kanyosha aba menshi muri Ntahangwa aba menshi muri Muha aca yisanzara mu bantu yagiye mu bantu ku buryo inzuzi rero zatwaye haba mu Buterere haba iyo mu Kibenga meme no mu Gisyo ababayo bavuga yuko baratwawe gose hariho nabimutse bavuye hariho n'abantu bafite imirima yatwawe kikugasanga hano wewe warimishije 2 millions ugasanga umuntu hibireyo umwonga bwabukere bwose barimo amba wibonera urutsi gusa hari n'undi yari iyoroye ingurube nta rugurube na rumwe batowe none ingurube nazo zijahe none nizatwawe nazone ingurube zijahe ingurube naze babantu baba boroye ingurube uravyumva baje usanga imvura iraguye urya ruhongore rwazo bavuga uruhongore rw'ingurube cyane no uruhongore n'urw'inka cyane no kibande kwanda oya kikijya kizu c'ingurube uravyumva basanga za ingu yari umutamakazi yari yororeye ingurube zitanu nta n'urwana yatowe ukuri kw'Imana urumva birababaje n'ahandi nyene urumva akabigatswe ngo nta keza birababaje cyane turiko tuvuga ibyo nyene hariho abahinga bavuga ku bintu by'amazi bariko baravuga bagerageje tubikeshikiye n'inyamakuru yaga ku matahoza vyavuze yuko donc turabona ko tuguma tuvuga amazi yaraduze Tanganyika yaraduze bariko bavuga yuko amazi yaduze cyane ku rwego rwo hejuru mugabo ari ibintu vyamye bibaho kuva kera kuva muri 1800 byarigeze kuduga gihe Stanley Livingstone baza mu Burundi yaraduze kandi ngo muri 63 yaraduze kandi mugabo bakavuga yuko abantu ngo dukwiye kwiga kubana nayo ngo tukagerageza kwiga kubana nayo tuvuye turetse kwiga kubana nayo leta yo bijamo
bakazana abahinga bakubakira iki kiyaga Tanganyika uko bishoboka bakabigira nka gute wabona wo proposa ko vyo kuba nka gute nje ni umuhinga wo kubakira oya uravye nko mu Bushinwa no mu Bushinwa uramaze kubona ngo amazi ngo yarengo ngo amazi ngo yarenze ngo aragiye mu bantu nuko babubaki urumva nyene urumva biragoye Uburundi bwacu nibaza ko atamafaranga cyane bufise bwo gukora ibintu nk'ivyo mugabo uko bavuga yuko urumva nkariho nk'umuhinga uwigeze kuba atwara mu bushikiranganji bw'ibidukikije twa Albert Mbonerane umuhinga mu bidukikije nawe ngo aremeza ko amazi ya Tanganyika yatanguye kuduka kuva kera muri 1878 ico gihe niho Livingstone na Stanley bari baje gutembera mu Burundi inyuma y'imyaka 60 Tanganyika yarasubiye kuduka mu 1938 ariko nta byinshi vyononekaye kandi urumva birumvikana ico gihe hariya nibande bari bamaze kuhubaka aho vyari kono nikarumva nta vyariho hanyuma y'imyaka 25 mu 1963 haca haraba umudugo munini gose gushikaho amazi agera mu Buyenzi ahari isoko ya Ruvumera imagine rero ko uyoduka agashika mu Ruvumera cyosha bigenda gute ashirije soko ryose pi rero ngo amazi yagize kuba sinzi ko ari bihuha bibihuha gute kandi wumva ariko urabivuga amazi ya Tanganyika yagera hajya mugabo urumva yuko niyo baza kore kweki nkajya nko mu Kibenga wese mu Kibenga numva ko harimo ibenga nari benga gisigura ibenga ry'amazi nkajya hano hose hajya abantu bapfuye kubaka hajya harahantu bari babizi neza yuko azotegezwa kumera kujya Mbonerane rero abandanya ati ababa mu Gatumba ico gihe barabimuye baza kuba mu Ngagara no mu Cibitoke inyuma y'amezi 6 amaze gusubira inyuma baciye basubira mu Gatumba ivyo byashitse mu 1963 nivyo biriko biraba ubu mu 2024 urumva mugabo dushima Imana ko atarashika mu Ruvumera wara yuko vraiment hari imihana myinshi ubu barubatse ubunye abantu deja naho babimurira eswe ko ama quartier yose yuzuye eswe ko mu Cibitoki aho hose mu abantu bagiye za Kinindo nazo za Kibenga hari ama parcelle nimba ari hose habitanganya gende babomorera ubu nabo duca baja ari aba nabo duca baja aho nyine koko ndakubaza wewe hamwe uvyivuga sinumva bazoguma hariya no kutugarukuru ku Gatumba kuko nta yindi shwa canke tukabana nayo ruguru mu Gatumba kuja ruguru mu Gatumba naho nibindi ce sont des autres calculs ngo ndakubaza hamwe uvyuka ugasanga uri mu mazi wo kwifata gute wovyuka wowe suppose uravyutse hajya uryamye ugasanga wibereye mu ruzi uvyuka ugaca ugerageza ukadaha amazi ukaza gusesa hanze kandi haba ari uravyutse usanze Tanganyika yiraye mu rupangu mvuzo zirite erega ikibazo ico utatahura Tanganyika no yitwarira Tanganyika so umuntu ngo yitwarire siki namaza gutera arakwimura tu wanka ukunde utegezo none ugira iki nyene usohoka ukagenda wowe ugira iki basi wowe ugira iki jewe sinzi ivyo bantu kuri no bimenyangira muri uwo mwanya yego hari umuhinga yitwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura ivy'ikirere ijebo yitwa Augustin Ngenzirabona mu rugendo yagize muri zone Gatumba ku ruzi Rusizi ku kivuko ca Bujumbura no kuri Sagaresha mu Rumonge ahasanzwe hari ivyuma by'ico kigo batanga ibiharuro vy'uko ikirere cifashe hari itariki babitanze itariki 10 ndamukiza donc hari mercredi yabandanije hamiriza abarundi kugerageza kwiga kubana nayo mazi ngo mu gihugu ca Gabon igihe bategwa n'amazi mu kubaka babanza gushinga udukingi baravye aho ayo mazi ashobora gushika ariko araduka bagaheza bagashirako isaso bakaba bakubaka inzu amazi bakabana nayo none urumva mu Burundi naho bavuga ko bokoresha madiga pompe bipomba amazi navyo nziteyo abubatsi nibo babizi ega arashobora gukinga ari mu nyuma bishobora guhinduka kuko amazi arashobora kumena ukundi bikaca biba ingorane vyoba vyiza abantu bubaka hafi y'ikiyaga bakurikije amategeko na cane cane mu gusiga imetero 150 aho ikiyaga kigaruka no kuvuga ko aho ikiyaga kigarukira ugaca harura sa 50 metres hama ugaca wubaka yega birashoboka kandi mu kuja kubaka hariya barababutsa kubaka
ego ngo bari barabivuze yuko hashobora kuzoba ingorane kuri ivyo bari bintu barabivuze ntihandi nyene uvuga ati none gasha tugire umugabo arinda kaje bon urumva rero turemesha abantu donc tubandanye twihanganisha abantu bariko barahura n'ico kibazo hama abantu tutaragira ico kibazo ari co asumbije uwo muntu aze kugarukira kuri abo bantu kubera ni mu mpande zose za Bujumbura mugabo abakozwe ko cane n'abantu baba muri Gatumba abantu baba mu Kajaga abantu baba Kibenga hariho abariko baragira kanyosha sinza nizo nzira ziyo zo mu Buterere urumva kubera umwuzura w'amazi mugabo abantu twe tuba mu migwa nta ngorane dufise muri plane imigomba ari plane iyindi nkuru ni y'abantu bapfuye amateke ikivi c'amateke barayibonye njya nkuru abakeba dufuza uribuka wa musitwe ko turavuga ingorane z'abagabo amateke wa mama oya ntibabipfuye amateke wa mama urumva bari bafise ikindi kintu petetre bapfa mugabo urumva ko inyanduro intandaro yose yabaye amateke amakuru dukesha BI bavuga ko bapfuye amateke oya hanze ko bapfuye urumva barinze bavuga n'abakeba ntanuzi ico gisigura none basi abantu badaho ari nk'abagore umva ko abantu baba badakunda cyo kimwe umugabo azituko oya umukeba n'umuntu no kuvuga yuko ni hariho premier bureau hariho deuxième bureau umugabo akagira abagore babiri canke batatu rero ni abakeba nk'ubunye niba oya umuhabara ntimubana mu nzu umuhabara no kugira wewe uri umugabo urafise umuhabara hanze urafise umugore mugabo hari abandi bavyemeza bakazana abagore babiri canke batatu bijya byo guharika hari abazana mu nzu imwe canke bakabubakira ngira ngo ntavyonze mugabo urumva rero bo hari ako gatumba ruguru kuko ugerageje kuraba sanga umwe aba ngaho uwundi akaba ngaho oya kuko ugerageje kuraba ivyo bintu mushaka gutara umuntu wa mu mama wo umumbati Okay, nkuko tubikesha ikinyamakuru Jimbere ni byabaye mu gacimbiri cizanye ku mutumba kiri komine Bugabira yo mu ntara ya ni komine ya Kirundo. Abakenyezi babiri bari basangiye umugabo umwe abakeba urumva ko bavyita bari bashamiranye kuri ubu wa 8 donc umunsi habubwira kabiri bo bari bibereye mu ngumi bo bariko barapfa ibibindi kugera naho umwe mukuru akubitwa agafuni mu mutwe bapfuye umurima w'amateke no kuvuga yuko uwo mutoye yahitanye agafuni akubita mukuru uko nta n'umukuru mukubita agafuni n'abantu reka ishavu ry'abantu ntibamenye ntibari kontrola kumwe oyo ishavu rero no kontrola gute ishavu ryawe ndanywa amazi bigahera wowe kontrola gute je camva amande nkaca ngenda majenye kubera yuko mfise ishavu rimeze nabi amawiwe kubariza niba utihuta ni ukuvuga yuko aba bapfasoni bavuga yuko uwo mugabo wabo yari asanzwe akora hama baba ahantu barima donc ubishaka araza kubibona turaza gutanga aho bavyanditse abirabe mugabo ico tuvuga ni ego ni iki kibazo tuguma tugaruka kuko monteske mu Burundi tukoba turiko turavuga ko hari inzara ariko hakaguma hari vya bindi abagabo bagomba bavuga ngo bazana ibi biterwa n'inzara birevre n'inzigo mugabo harinza naho wowe ufise umugabo mumupfa amajaruzi ni menshi muga ntimwoza kugwana ku buryo mugwana mugakubitana ubupfunyi mudafise inzara none mwe baba bavuga mu Burundi hari inzara si hose kubera ko rega abantu ntibavugira aho tuvuga kirazira kuvuga ama exception turaba la majorité est-ce que abantu wogiye mu isoko karaba deja ma prix ingena mezi y'ivyo gufungura twe tuba mu gisagara ngo mu isoko naba baruguru mu isoko abantu bose bari imyuzi Bujumbura si cyo umuntu aragura karoti yagura poire akimyuzi nta prix mwashaka kumubwira ngo ati ndabiruye akanguze tomate uguze ibiki uri imyuzi magi iki urumva rero mugabo urumva je cyo nguma mvuga ni kubera iki batogumana umugore mu bya twame turavuga rafa ko umugore umwe biragoye yegago hari umugani kintu uvuga ngo imwe sirisha iziritse ukenye uja ku by'abagore babiri gute none nyene sivyo ndiko ndakubaza ukenye bazi rekera abatunzi ukenye ahubwo bakwiye gufunguke nimba bapfuye umurima w'amateke zaba byavuye kuri iyo nzara canke vyaba byavuye kuri ako kantu k'umugabo inzara n'inzara numva ko ari ukantu k'umugabo bigera ngo mu boss bica akavuga ati boss na izo ntizibavuga bavuga yuko uyu mugore niwe yari nkundwakazi uyu wa kabiri urabizi yuko nyene zezemvyo zamaze bari zo nkundwakazi rero uwo mufasoni mukuru wewe ngo yari amerewe nabi vraiment bari bamusige bamufata nabi gose rero urumva we
ivyo bivugwa n'umuhungu wiwe havuga yuko uwo mu mama ari muri koma baramutwaye mu Kirundo biranka baramutwara he kuva ico gihe ngo bamukubita agafuni mu mutwe yari ari muri koma ntiyigeze asubira kuvuga uwo wundi nawe ashikirizwa ubutungane mugabo rero nca niyumvira esko uwo mugabo nawe acaharugwa kwiki esko nawe nta gihana akwiye kuronka umugabo Yohana waguye niyo umva ari wewe bayamukubise agafuni mu makomante bagenda baravuga ibi gogo yavuze nivyo uri umukene yishaho uziritse nubonye numwe watwaye uja kurondera ivyandi byo kubangikanya abantu kubera iki kuko je sinigira numva byabambere ashobora ko ariwe yatanguje intambwe kuko ibigogo yavuze nivyo urashobora gusanga ari inzara kenshi nimba uwa kabiri baramuhaye ikivari ntibamuhaye ikivi niko nibinyene ndiko ndakubwira ko ugerageje avuga nivyo urashobora gusanga ari inzara bari bafise umurima umva umwe avuga ati nuwi wanje undi akavuga ati nuwi wanje na cyangwa umwe akaza gusoroma undi akaza gusoroma akavuga ati hana iwanje andi nahi wanje hanyuma nabo bagaca batorana bagaca kandi umuntu wese agwarisha bari ubutaka nubwo tabufise inzara uravuga ati aha n'abafise ibiduga n'amazu baragwana kana Tanzania reka tubifatanye base nijya n'umuntu ugasanga muri kumurafa akantu kangana nk'uko ugasanga ko mupfa akantu gatoyi cyane wandengereye akantu gatoyi gusa mugabo akuburanye maka agutsinde ntimumenyere ko agutsinze nivyo bifatanye n'ijya nkuru abantu bakunda gutsinda bifatanye n'ijya nkuru y'umugabo yakuye yishe umugore wiwe yamutema kuca umupanga nawe afunzwe naho ni muri naho nyane umenga ni mu Kirundo menda kubaza kweke bagabo badakunda bagabo wewe kubera iki reka bibaye kuri umwe ntibica bisigura ko abagabo bose bisigura ko ari bo oya sibo ndabizi ko atari bose me kubera iki urashobora kwimvira nko kugira kuri mvugo kwica umugore wawe urinze wica umugore wawe numva ko n'undi muntu womwica yaramutemaguye aho bavuga yuko mu makoma ampisi gutema urumva ko umuntu aba afite sipirani bamuciriye umunyororo donc byabaye kandi ni muri imbere nyene tuyakesha ikinyamakuru imbere aho bavuga yuko uwo mushinga ntayaciye ashikirizwa ubutungane hama bamucira umunyororo wo guherayo bamucira n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 25 ama tukaca twiyumvira mbega umuntu afunzwe yaciriwe umunyororo wo guherayo izo miliyoni 25 zica ziri hande izo miliyoni 25 kuko urumva umugore yapfuye umugabo arafunzwe abana barabasize deja bari ngaho ese izo miliyoni canke naho utoziriya nikiki witwarirwaye ko deja ubo waciriwe umunyororo wo guherayo baravuga ati ibintu ahubwo byo umuntu agira ikosa akamufunga hari ni president yaravuze ko agiye kuzana ibintu vy'inkoni sigura umuntu wese agize nk'ikosa bamuhonda igiti nka uri nka gogo ukagenda ukabishira umuntu akamenya ko bakubishe uryamira umunani wambaye imvutano ukamenya kugira uko bitwa igiti ndabizi nta muntu yosura arabona yose gukora amakosa umuntu woca avuga ati ngo bakubita igiti bace bakore kuko oya ntibokure kuruba oya kwica kosa woba wakotse oya gusa nk'abajya abantu ubwa wishe umuntu none uzi ko ubwira kwitwa igiti ati beko ntwaye amahera y'umuntu jewe nshaka ko abantu babazi ivyo amategeko batubwira mbeko umuntu yaciriwe umunyororo wo guherayo naho atori ayo mande ahombiki hahombe kuko urumva nibanshira umunyororo w'imyaka 10 bakambwira ati uzowuriha wongera udutange n'indishyi y'akababaro ni ntayiriha sinzova muri 20 baza ko umuntu yoba ameze gute sipoza nko gufunze ise 45 20 nizinga zofise zinga 65 ubuzi kuzonayishika naho oya none urumva ni gushika ubuzima bwawe bwose buhagarara hari abavuga rero ngo bamwe bavuga yuko boza bara donc mu makomota ogerageje kuraba ko makomota bagiye barakomota kuri iyo nkuru bamwe bavuga bati vraiment byari bikwiye yuko abantu biga guheba genre niba ubona yuko umuntu mudashoboranye nituve muri vya bindi ubona yuko bidakunda baho mubise canke nawe ugende hama muvane mubandanye apana yuko mwicana abandi nabo bakavuga bati ni kubera ngira ngo peut-être bakuye ivyabahabara avuga ati ngira ngo ni kumuhonda pakapfe hama ndamunza n'uwundi canke agira mugabo mba ntibizokurikira biragoye ivy'abagabo n'abagore biragoye kandi ni kuva kera nk'ivyo ayo histoire muri Canada baramenyere mugabo kubita umugabo wica umugore muri Canada nk'ivyo baramenyere murasho bo ntibagira ko bo ntibagira kuri ibi byacu vy'inzara kubera ngo umuntu ashonje bibaho haje naho umujya kara baca ubugiye biba biheze nimbwo yirenganije ntibibaho mugabo arashobora kubona ati mbe mugoro wanje ndabona ko nzomusega mu madeni iki
ati kandi ati n'abana bakazosigara barabaza amadeni ngivyo rero baca bicarika ku gatebe akabagurira champagne uwo munsi akabwira nimwambare neza mugatwenga pistolet ifise mu nkira ati sheri ushakiye ati nashaka harako niba guhe nkaho mwe mureka gusezera ukanezerwa ati umugabo wanje kuri karafata neza muri iyi minsi nibiki ari uwo munsi wanyu akabitegereza hajya hejeje ati mwahaze aranga ko mupfana inzara mwahaze ati mama wahaze nawe amubwira umugore we ati wahaze ati ndahaza ngo reka nje kujya ati ntujya mbanza indi ati ari nawe ujyama neza utagaruka atajya mu cyumba batora pistola akabarasa bose nawe yagize agacandika ikete yandikira igipolisi ati ntimubwire tuzanire ingenda mwinshi ndabisha agaca sinya acanwa whisky acanwa n'ikindi kinini gituma ubwenge butakara agaca yirasa affaire sans suite donc aho bashatse gukingira umuryango kugira ngo bazosoba ntibizokwigere baba bazwa n'ubuzima bw'iyisi probleme y'amatara murabibona Regidez deja nk'ubu naho turiko turakorera ntihabona kubera Regidez ni kwa kundi gukunda abakunzi ba BITV twemere tubahere stock nubwo hatabona naho tuzo turi mu mwijima tuzoyibaha mwumva amatwi gusa yego hari yindi nkuru yo ni Bujumbura umugabo yaborewe arapfa twawe n'uruwo ashaho niyasha ano muguma mwinywesha ibiyeri kandi mubona yuko bentonze imvura iguma yananira ibiyeri byo none utwagwa inzoga basi zarezo zose kubera twavuze bière none bière reka ikiyeri nigisigura ngo inzoga zose za bière zose ibiboreza abo byose basi gusa tuvuze nkamwe musanga munywa kike kiki ni nziza ku magara ubona barayikura ku isoko kiki ni nziza nk'abantu usanga bafite ibintu byo kudahema neza basimatike kunywa kiki atana kimwe urajya mu gitondo kuko acide ikomeye ku mahanga reka nibica abantu oya se kwica kunywa abantu kiki ata oya ega mwebwe ikibazo muyinywa nabi ega bavuze kunywa simaka umwe yose ushobora gupima nk'akarobo ukanywa gatoya kakabyura ubwonko kwaza hari umuntu asinziye ko imisanga yamizuku karugura imitsi mu bwonko karatuma umuntu yatakaje kubona sura akabona kiki ni nziza cyane uzobona ku bantu bose bayinywa uwo mugabo yitavye Imana yari karataha yari karataha nta nzoga umwagogo agomba ngurire oya nuko ututse ngo twe musanga mu makiri sinabatutse no kubera yuko deja nariko ndabacira gace kubera umuntu wese anywa ikintu kiborera muri iyi minsi yoza ariyubara sivyo none ukwigengesera tamumaro turi nk'ububona wobona imazi aragutwaye kubera nta nguvu bufise nta madeplacement hari nta kintu na kimwe ukashoza kwita nta yindi nzoga yari hari nka sorry basi sinashatse kuvuga ngo nazanye ico nta sendika y'abasore ucihaguruka ati uradutuka inzoga yacu n'ukuri no kwimvira twayo kutubaza ko tumwe kandi deja turakorana uratura mumva barire yari uratuza tubaza ko tunywa kiki ko tunywa kiki sorry twebwe tunywa amazi amazi baranywa cyane nayo kumva amazi nuzi ko ari ubuzima bandanye basi amazi n'ubuzima uwo mugabo wo mu Gihosha yari wo mu Gihosha kegari kandi yaraheruka kubura umugore wiwe shaha yo no cyamukurikiye kubera akabore yabaje no kuri kwimana usanga yinzoga kubera abasese kuri umugore usanga yinzoga kubera abasese bica birangira borewe agaca twagwa n'uruzi niyo ndakubaza nk'uwo museve uvuga ko yahereye mu ruzi yarasize imbere y'abana yo bane polisi n'abana ibintu bibabaje kumva umuntu w'umupapa atwagwa n'uruzi nk'umwana bakavuga mbe papa yishwe n'iki papa yatwaye n'uruzi ngo kubera yaburiwe mu bantu depite wecu bono kubera nyene urumva vyahurira nyene urupfu ntumenye kizoguhitana ariko birasabwa yuko igituma tuvuze ibi baravuga yuko ico kirarongo bama bariko barabivuga surtout mu gihe c'imvura abantu boreka kuza baragicako kuko nikimeze neza gose kubera ko hariho n'undi muntu cahitanye mu misi heze nyene yego caheruka ko ko yari yaborewe navyo babonye gute ko yari yaborewe kandi yari yapfuye kubera bayariye bavuze ati yari yagorobeje arihereza agacupa mugabo hari igihe usanga yari gatishwe nako kabure basanga nindi sanganya yashitse akamuruzi ukamutwara none nta bantu urabona iyo baburewe bagenda baratandabagirana bagira ngo urumva bisigura yuko none uhushije uri mu ruzi urupfu nyine rwaje bagwaje okay yego tubandanye kwihanganisha umuryango yabuze umuntu yikereje
nwayigerera akanwayigerera kureka n'ivyo bibi ariko nwawigerera ego kureka biragoye kubera inzoga irafise ikifasha mu mubiri abatazinywa barico bara abatazinywa none ubona umuntu nk'inzoga reka tuba dutandukanye ubona baba bameze gute baratandukanye cyane batandukaniye mu muburorero bubiri nkatwe oya none ni mu muburorero reka yo kunywa no kurenza inzoga ni nziza mu bisanzwe ku magara hari n'abaganga bisanzwe ubona nk'ubu inzoga stress zikuvura ntivura nawe nawe niravura stress navyuzi ntivura stress irayibagiza muri uwo mwanya hanyuma ejo dejo uri kurabandanya wishira muri stress uno munsi none uravyibagiye uno munsi kuno munsi ubabaye hanyuma ejo niwavyuka uzovyuka umeze nabi so plus kuko urumva mu mufuko uzoba umeze nabi iragabanya stress oya nigabanya stress abwira tuma wibagira kandi ejo bukeye ugasubira kumera kwa kundi wumva wabavyibagiye oya none uzokamubore ahubwo bukeye usubira kubishoboye ukamubura bwiborerwa yashira akandi karahure gusa kizira ko urenza urugero kurenza n'ivyo bibi mu cyangwa ugasanga nk'umuntu yanyoye inzoga ntiyanariye ico ni abantu bikorera ikibi premo ugasanga ngo ni ngo je ngo ndinywayo ngo sindi njya ugashuza ugasanga ubanza kuvuga kuri nwanwa urumva na ubuzima nabwo kureka ko ari nwanwa ko nwanwa utanjyaje isanga nimba wihereza ku gacupa kakihereze wafungu niko kagira gatuma n'injya zishikana iyo ni impanuro mwawe n'abakozi ba PI ba restock abakozi ba restock kandi basanzwe bihereza agacupa okay yego cyane tubandanye ni neza nzi ariko ama imyidagaduro tuje mu gisata c'imyidagaduro ibindi vyaheze uwo mwana yatwarwa na piscine yego hari umwana yatwawe na piscine muri iyi minsi dufise amakuru mabi gusa apana umwana yatwawe na piscine yasomye muri hano no munsi abakunzi ba restock ikiganiro restock mukibona kwa gatandatu mugabo twe turiko dukora no munsi kwa gatanu bizaba bino munsi umwana yapfuye ahitanwa na piscine yaravuye ku ishuri ngo aja gusaba koga birababaje premo gupfa ushonje honyene niba yo sityo gituma ntabwiye ko muri Canada abanza akabagaburira bandi banza murya akabubaza ati mba wafungwa ati biyo nkuravanye n'inzara ku ishuri rero gasa nk'abantu stoma vide oya ngahonye ikintu umuntu aca yibaza none abametre na jo baba bari he esko umuntu hari umumetre nzeza gushova umuntu none yo reka gusoba gute bakubwira ko biramutse ugiye gusova nako ushobora gusoma ntuye umuntu abaremeye atarapfa woja gusova umuntu yapfuye kumusova ni ukuvuga yuko atekereza kuba akiri muzima kuba basi bakiri ngaho bari hafi canke bakubaka bakarondera ingene bakorotira haje sinzi biragoye amasine muri piscine none erega gogo ntushobora kumenya umuntu agiye muri piscine uzi ko agira apfa cyangwa ubuzingo ntazi ko birababaje prema birababaje nyene kandi biravana arashobora kuba yabuze ingene yitabarira bajya bametre na jeune ntibabibone urumva ko umuntu ari karibira hari wese nzi ko woze kwikoresha piscine ari ndende hari no bare kuri kijya kintu cy'igiplonge kirekire ku metero zibiri uduga mu kirere ukamanuka ukona arakubisemo maze gukubitamo mu mazi mukarindira ko umuntu agaruka ukana urugaro cyangwa ngo nukuri kw'Imana none hagara wowe ko taplonge hamugara yagwa mu mazi urumva ukibaza ngo ngo ntutugene nakize ukarindira ko umuntu asohoka ungira ariko arakora ku ikaro wabona umuntu aduga ngira ngo amazi yamaze kugenda biragoye kukingira umuntu cyane biragoye mu bisanzwe bajya bametre na je biragoye ko aza gusova ujya nakatitabarije kubera yuko biragoye none si nyine bigore ari aho nyine ari hariya ari hariya musi ari karibira ari karasomana wowe umubona umenga ari karoga kagira gana ni wowe ubona umenga ari karoga kumbe ari karigwanira bikubirangira nakamara amazi atera mwinjiramo ko atecika birababaje nuko telefone yanje yazimye hariho n'ayandi makuru bon twihanganishe cyane abantu babuze abantu twagomye tuvuga inkuru z'ababuze z'abagizene makuru ni mabindi kwihangana mugabo hari ibindi bintu muri iyi minsi hariho inkuru y'abasomyi muri uku kwezi niho bibuka donc ari umunsi wahariwe ibintu byo gusoma yabyayaga gusoma ibitabo gusoma ibitabo nk'ubu uramaze gusoma igitabo ibitabo maze gusoma nyine oya vugisha ukuri tureke blague uramaze gusoma igitabo iki
vuga amatitre abiri Amatitre abiri y'igitabo. ndayasomye igitabo L'homme de ma colline. L'homme de ma colline. Mu gatumba. Igitabo kiryoshye cyane. Hama narasomye histoire du Burundi. Ndasoma n'ibindi bitabo byinshi cyane. Nkaho wasomye ibitabo binga apare ya bibiri. Ibitabo bindi wowe urasoma. uretse yuko ntakunda kubimara muranda bisoma. Bavuga yuko mu Burundi rero soma L'homme le dragon. L'homme le dragon. Bavuga yuko je nanasomye. Usomye icupa cyane. Byinshi ibitabo. Icyo mperuka gusoma ni bon nagisomye muri 2022 cicatrice. C'umurundi ni c'umurundi kazi yariko aravuga ku ntambara yabaye ngaha mu Burundi. Rero bariko barashikiriza yuko urumva ngo kuba usoma abantu n'icupa ngo ni bizanyene tubikosha kandi kinyamakuru yaga aho bavuga ngo gusoma ibitabo ni inzira irashe yo kuronka ubumenyi abarundi birengagiza cyane. Urumva umuntu asoma mu bitabo abaye incabwenge abazubwenge imidukunda gusoma. Jina gutera inkuru jina ntabwo ati mpibasha Afrika sinzi ko ari kuturoga ugasanga ugiye muri biblioteke muri CCF usanga abantu batanu abazungu bakimeza ati mbere abantu ko bataza gusoma ibitabo ariko mu mayibizo asoma Bible gusa mama Bible turakunda bashaka reka gusoma birarambira vugisha ukuri wari bikurambira ntibirambira urumva ntavyo twamenyerejwe nyene urumva urakura atavyusoma atavyogira igituma si kuvuga ko birambira cyane abanyafrika batosoma biravana n'ubuzima tubaye wozo uri kurayiga isukari utonze ku murongo ajanye nta mwanya umuntu atari kuri telefone ata kintu na kimwe ariko aragira ariko turiko turaraba TikTok na Instagram ni biratandukanye umare kuri telefone umwanya ungana gute munini nk'amasaha wamara wowe ndavugisha kuri ibintu ikintu kandi uri kuri telefone biravana n'ivyo uri kurakora kuri telefone je ndashobora kuja kuri telefone ndi kuri Google ndiko ndaraba ibintu n'ivyo mbashaka tureka kuvuga amayexception turazi neza yuko dukunda kuraba ubugenegene nkuko yari karabivuga turakunda kuraba ibintu bidutwenza bigirana erega uraba ibintu bigutwenza kubera uvuga ati ndarushe mu mutwe nagize nte naba babiriwe muhira atake na kimwe bakoze uwo waruhishijwe n'iki gogo muri Afrika usanga abantu tubayeho ubuzima bw'inzeni butandukanye bugoye gufata umwanya wo kuja gusoma ibitabo n'umwanya uri kurata ubifitiye akazi uri kurata umwanya Mbiriza sivuga ko gutumanya kugisoma igitabo basi nje gusoma abana barakurindira bazanyira ubu nje gusoma igitabo hama ndakugiza kugice gitabo nye wumva ku kazi kiwawe ahantu ukora ako karaka kawukora ushika muhira uronderera abana ugira jewe ico maze iconzi abantu basoma ubitabo incabwenge gura incabwenge ivyo ntawe ivyo gusa ko ndakubwira igituma abanyafrika tudasoma ibitabo tugerageze basi tuze turavyicukira umuntu yihe 30 minutes yo gusoma igitabo basi nyene usango yego ubaye je muransoma igitabo we nta muntu ntibobura je muransoma usome turiko tuvugira duhayimiriza abantu how to read a person like a book how to read a person like a book kivuga iki how to read a person like a book basi nkubu ibande basoma ibitabo no basi ingene ushobora kubona umuntu basi nk'umuntu ukamuraba ukamenya ko karakubesha basi nko muri iyo nzira basi ukamenya ati urya muntu ni nk'umubeshi ari vert cyangwa urya muntu afise talini ukamuraba agacuvuga ati iki kintu naco ukora bivanye n'ingene mubonye rero ico gitabo utagisomye ushobora kubimenya basi tugerageze urabimenya tugerageze tuze turasoma ibitabo abarundi duca ubwenge umuntu arashobora no kurenganywa ntanamenye n'amategeko amugenga umuntu ntazi n'amategeko ntituzi amategeko atugenga ntituzi ibintu bitegerezwa ntituzi gusoma ntituzi amakuru ntituzi ikintu na kimwe ofete rero tugerageze duhindure iyo mibereho tuze turamenya ibintu basoma ubu umuntu ari kitive umuntu azi ubwenge basi ubuzima bugore mugabo uzi ubwenge abazungu bobo bari mu vyuzu bari mu vyuzu ntibagowe ntibakenya reka tubihebe ntaco reka turangize mpamvu bivunyira gusoma ibitabo bagaca bavuga abanyafrika ntibasoma kubera iki twebwe dufise ubuzima ngo bo nta ngorane nimwe bafise mu buzima bafise ingorane mbere kw'isi n'inzara
ushonje nawe uri gasongo Ngorane nubwo twakuze dushonje siko twakuze dushonje abantu bose bakuze izo ngorane nubwo baba bazifise gogo ahubwo gusa nitubonamo internet mu gusoma n'abavyandika dusoma iby'abazungu nta murundi dusoma nta kiniko bimeze uje gusoma ibintu nibyo uza kurya nivyo uza kugira niko avuga ati ndabi niko rego niko ikibazo umuntu cya mbere avuga bakwaza ndarya abajama ba Niko umuntu avuga. cicatrice urayirya urya uraryoherwa ati aha harabaye harakaba byagenze uko ariko esitoma nayo bikurindira kurindira ku ariko wibuke ko mu mico nuvuga nko mu Barundi kuziko basokuru wasanga bariko barabacira imigani ijya migani warayigiramo niyo mpamvu niko ndakubwira ibintu vyarahiye kera ibintu nta ngorane bari umuntu akijya amadizibiteri ntibajya amadizibiteri baraterama yego baraterama bashikana saa moya baraterama gusa barashikana 21 d'abord inka zarataha barashikana 21 hanyuma batashe inka zitashe bagakama abandi bakaja guteka hajya barindiriye ibyo kurya ko bisha banzure ko ndabikubwire barindiriye ko ibyo kurya bisha haca haba yuko abantu baca imigani rero ubwo canke ubundi ubona cyangwa rero bagikama ugikoza umutsima amata ni kuvuga yuko ibintu byari bicoroshe niyo mpamvu habaho imigani kandi ntibajya ubwo nyene kuko baraja gutata hari abapana gutata baraterama bakagira amarondo baragira amarondo gusa ironde yagira n'abana baragira irondo kuko usanga n'umwana wakatoza ari kuri telefone sande dijo twazera ukabona umwana wasiza kabona mu gitondo aguse ivyiso byameze ringanuko miyope ngira urumva nuko ubuzima rero tubaye byarahindutse umwanya wo gusoma ibitabo kubera ko ubwo buzima tubaye mugabo kera ibintu bigihari mu myidagaduro duhere ku muririmbyi yitavye Imana ya 4 ans Leonard Niyomwungere aho tumwibuka yapfuye donc yitavye Imana ari muri Malawi ahitanywe n'ikiza COVID-19 donc yari umuririmbyi yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo ubutumwa butandukanye yari yavutse muri 1976 avukira i Bururi arakura hamaririmba indirimbo zitandukanye zigisha harimo izo guhayagiza abavyeyi iz'agateka kazi na muntu z'urukundo ntabyo urukundo yaririmba ibiri muri Bible yaririmba ivyo muri mu mico kama ego umugabo yaririmba mu mudiho wa reggae abantu yemwe abantu yemwe Uburundi twarahomvye mugabo ntituzokwigera tumwibagira Imana yandema nta numwe yagishije inama ya muntu yarazi ko azore matayeri Imana ntiyari nta muntu yarizi ko azore matayeri nta muntu yarazi ko nje nzovuka nta muntu yarazi ko bazovuka nta muntu yarazi ko darsa azovuka okay donc tubandanya twihanganisha abiwe abakunzi biwe mugabo n'abana babiri yapfuye asinze umugore n'abana babiri yafiriye ari nirukira amahoro no kuri Mandanye muho uburuhukiro budashira. Okay. Mu myidagaduro kandi tuvuge kuri Harmonize Rayvanny is about coming in Burundi. Abarinzi bamaze kumenyekana ko bazoba bari kumwe na Rayvanny harimo Lino G, harimo Alden Smith, harimo Mr Champagne, Mona sindamubona Mona ariko arabisaba Sayora beza. Kuri kwimana. Amaze kumenyekana babe. Ni Lino G ni na Alden Smith na Mr Champagne. Kandi gushika kuri iyi saha uko tuzi ni kizoba igiteramo kimeze neza kuko kizoba kizimbutse. Tukabana mucateguwe na DJ Fanny. DJ Fanny. Wa mama munini. Yo ya mama no wakera. Yo aracyariho DJ Fanny nuko ndaryohewe nuko. Cyanze ko ari ino ndamubona ke. Okay. Aracari no DJ Fanny. DJ Fanny yego. Tuzomurondera muri ndasabye na philosophe azomushiremo. Mutudirigize n'ukuri.
hari abandi bantu twagiye kuvuga bahingura ibirato mu ntuze nga mu Burundi we hari abantu bafise impano vraiment bahingura ibirato za nkwavu z'inkwavu ugeze ku kwavu bunga kuri koperative bafite koperative inkwavu barazise donc no kuvuga ko babaza inyama kubera ngo hari abantu batajya inyama baca bazibaga bakaca bazisya bakaca baziha abantu bakaca bakuramo amaburete n'amantunze nyine n'amasosisi hama ibishato byazo bakaca babikoramo ibirato ntugeze ku kwavu bunga kubarira no waza kungende ego donc urumva tubandanye dutera intege be nabo bantu bafise imigambi myiza yarafise acha tugiye kubera ikintu no banza kubivuga oya ucuvyigiye ku kwavu 13 ucuvyigiye umaze kubyara mbe ugeze kubyara bunga bunde none ubu gitera mbere okay sinzi rero ko hari ibindi bisigaye turangize tugeze ngaho no munsi twavuze myeme twavuze amakuru menshi ariko torengana tutabibukije BITV mugende kuri avaye ko tubibutse iyo ntuze bazobwire evenement yeje hari evenement Gala Fashion Week Gala Fashion Week ni evenement abanyamideli mvuze abamodo abantu benshi nibabitahura donc abanyamideli izobera kuri Source d'Inel aho mu kuva mu gatondo neva gushika 15 hazoba ari expo umuntu azoba afise amahirwe yo kugenda kugura ikintu cyose yifuza azokigura bon dis-moi uzobona impano z'abarundi kandi like Fashion Week ni bitikugo bitatu harimo u Rwanda u Burundi na Congo no kuvuga ko bazozana abanyabukorikori niko babitangira abazaba bakoze ibintu bitandukanye bazobizana babidandarize hajya hama guhera 15 guhera 17h kuduga hazoca haba evenement nyayo yo gutambuka ko mu bamannequin n'ibiki aho bazogenda barerekana izo mpuzu abantu bazoba bashonye n'ibiki mukubasezera rero ko ndabyumutsa mugende kuri YouTube channel yacu BITV mugire subscribe dushigikire murabe ibiganiro byacu murabe ivyo dukora mugende kuri Instagram turahari TikTok turahari Facebook page yacu ni BITV turafise page ya BI photo turafise les services zitandukanye photography videography graphic design bo dukora ibintu byinshi umuntu yifuza gukora amamanza mariage anniversaire bo imanza zose turahari nka BITV tubibakorere kuri quality nziza wa muntu ukeneye ifoto nziza wa muntu ukeneye ko mariage yawe isa neza nyaruka muri BI natwihera amafaranga dufise ibikoresho urabona ya makamera yo muri Coupe du Monde nandi muyasanga muri BI muze ntigire utangura kwiyumvira ngo mbe basha ni muza aha dufise n'abahinga babinonosoye mbe abantu bakina filime baracakeneye ego abantu bakina filime murahawe ikaze turafite cha filime turiko turatangura kizomera nka kijya cha Hollywood mu minsi muzobona amafilime ari ku rwego mutamenyereye nga mu Burundi amafoto meza muse neza warabungiye ngo ngiye kwifotoreza mu Rwanda he nyarukira muri BI birahari ubone rero oya ngira foto wozopimushike ngaho gusura kuzogenda urido ego wamutera uko tubasezerere rero baje turiko turatera ubwabo turiko turabumvisha mumve ko BITV dukaze yari kiganiro yari kiganiro Let's Talk kora songa na visit debate na niheze ni Let's Talk ni turi badatana mu ndagano kiretse iyo umwe yagwaje ni Etrembo ni Israel ni Gogo umupapa ko mama turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza cyangwa mugira umurango mwiza bon weekend kuri mwese ni umunsi w'imanza Imana ibarinde tuze dusubire duhure tumeze neza twese turabakunda cyane ciao ciao kiko